cyatumye ujya mukobwa hasa niwe yakure niwe amutotse ndamutoka igituma namutotse ijya mukobwa wamenga arafise ukuntu je nababwiye ko umwanya ryari yarankosheje igipindi namubwiye ati umubiri wanje ntiwandura umubiri wanje ntiwandura ndibaza nawe ndabikubwiye narakajambo ndavyumva uratahuye rero ujya nagumana na Silva arovyimba meneke je nanje urumva ni igiti kiturigwa none wewe kubera ko umubiri wawe utandura kubera ko utandura webaza urakingiye umviriza mani ego ndiko ndavuga ikirundi gusa jewe sinakuriye mu Burundi kandi ikirundi ndagikunda je nakuriye mu gihugu ca Tanzania muri Kigoma hama rero urazi ya Tanzania ibintu bijanye n'ibintu bya dawa ibintu by'amangetengete barakunda kubikoresha rero namba nararosa kakarasago nkakitera bigatuma amenya ati umuntu agomba ngirire nabi nkabimenya byaratumye bimfasha bigufasha kuri Aisha rero waza amajambo yawe ndafatanije n'amajambo ya Waridu aragomba gusukuna Waridu yagiye kuvuga muri biro ya Wakalaiti yavuga ati uya muhungu Silva agiye kugura ingwara agiye kuzigurira atanga amahera yiwe bamuhe n'ingwara we nawe ugacuvuga ngo umubiri wawe ntiwandura mwarabanye na Aisha ntiwandura kweli none wumva ko harimo kode irimo kandi sinobivuga byose namba Waridu nawe yarabivuze Waridu arakunda kumbaza ku kibazo kijanye na Aisha none upfaniki na Waridu n'umuririmbyi nkanje arakunda ibikorwa byanje nanje nkakunda ibikorwa vyiwe iyo nsoye indirimbo arayikorera challenge akagira partage ibintu bikagenda neza kweri nico nyene mupfana ego kweri aho nibaza ko Waridu bakeneye Aisha nawe Aisha kugira ngo arinda aza kumushwanira ku biro je naravuyeyo nagomba gende nubu nyene nagende gusa amana wowe utamfata kadawa Waridu Tanzania tunayuwa na mahera fise yukuronka umuti ugikiyengo Waridu nilipita kulia na kushoto zangu zikajaa choto yes watu wakoze INYISHU media hano kandi kuze John Mr Twitter mu vyara wanyu ndabamukije bivanye naho muri iyo ndirimbo mwako murumva niya Mr Vanilove shaka jarugege ryacu kushana kudumbagana gari wanje ngari butambara kirara bukigiti cha mama note Vanilove antibal iyo yari intro ya Vanilove rero ako kantu jewe karandenze muta karandenze kabagatwika tuba twarateguye kubera twebwe bisanzwe ni dukubita down dutahasi tuba twateguye ibintu biryoshe birimo ibirungo byinshi cyane yes mutama abantu ni cyana kya Mungu ico kintu ciwa ntabwo no gisubiramo ururimi rwanje rwanavuye hanze kujana bigoye ndakwigisha kamwe makumenya wapi mta niso hamwe bavuga teberdata van boy Vanilove enzige antibar akona gafash ariko bijya cyane ko dubagara gari wajye butambara kirara bugigiti cha mama Vanilove antibar Okay bakunze INYISHU media rero ni Mr Twitter kandi Mr Kauzi nagatse imbere yanyu ndabaramutsa bivanye naho muri meze bien meze fresh ndabakunda sana murabizi no ndaza ni biganiro meze fresh bisukuye meze bien ni fresh none hama turi hano imbere ya kamera ndashaka nyene ndabaramutsa tuvugana namwe ndababwira yuko buri munsi uko bukiye nuko bwije ngiye kuza ndabakurikiranya ibiganiro bisukuye biri mu ndero hagati rero bakonze INYISHU media turi kumwe na Mr Vanilove mugyango mwumvisa ko kantu acagira je urimi gosharo cika rasta hama rero Vanilove ni umuntu w'umuririmbyi asanzwe aririmba dusanzwe tumuzi aheruka no gusohora indirimbo yiwe yitwa Kashandata indirimbo yiwe nshasha ku rubuga rw'igwa Vanilove kuri YouTube urashobora kumukurikirana urashobora kumubona rero hano kandi ni Mr Twitter nibagiye kugira akantu kitwa subscribe ngaho kuri INYISHU media commentaire yawe share na comment na like birakeneye kugira ngo tubandanye mudushigikira natwe tubandanye tubashikiriza ibiganiro byiza biryoshe bisukuye imeze neza nkuko natwe turi abantu beza rero Vanilove apare ko muririmbyi yari n'umugabo wa Aisha nivyo nespa
nivyo kabisa byarashitse nabo beje yego Van Love rero ubu unya ni umuririmbyi kandi yahoze ari umugabo wa Aisha tubaze kwanza Van Love kwanza Aisha bimeze gute kugeza kuri no mwanya Aisha ubu naramutotse ageze kuri level ya Silva none Van Love Aisha kubona yahebanye nawe wewe agacaja kwa Silva ubona yaraduze level cyangwa yaramanutse ya Silva yagiye down sana hajya yishize hasi cyane ari hasi cyane kubera Silva wapi naho muhuriye oya niyo nakwegera yes uyu rero ni Van Love umukunzi wa Aisha wa kera yavuga umuntu mu ex wahoze ari umukunzi wa Aisha bakundanye baranabana aho twabonye mu gihe kimwe yigeze no kunkubita ngo nuko mvugishije umugore wiwe bijya nivyo wabonye ujyana naramukoreye ibintu byinshi bibi nkanagoma no kumwica kuko hari igipindi nigera kuba umuhungu tuvukana yari yaje kuntemberera ni Bujumbura aje kuntemberera kugira ndamugeroho namubwira ati mukuru wanje jewe ndacyari niyo ruguru namurungitse yi Bujumbura nimugende mujyamane ku gitanda kimwe bararane kugira turabe yuko no mujyaro ugasanga nyene tesambwira ati man ivyo bintu avuga sivyo byarakunda bikaba kwanza oyaye navyo yagira gusa je nanje nabigira kugira ndamugeroho ndamwereke yuko jewe ntuyika umurenze yani rero Aisha ni agushaka sana wewe Aisha yaranshoboka sana urazi rero Aisha ugira atangure kunshoboka hari giteramo twigeze gukorana ba gasore ngaha kukangaha mu Kinama ndahabona uwo munsi yari yaje barahamagara ati Van Love understand naje nk'umusazi yumva ubwo rupetero riko rurarapa rugize ubwo ruhungu bashago barufise umugore nanje aransaba nime yanje show yaheze ndamuha nime yanje ndayimuhaye arandondera arambaza urafise umugore ndambwira jewe je umugore ishaka umugore w'inoti je kweri ufise inoti nta kibazo ndagutwara agize inoti ziriho ambwira yuko ari umunani aheruka kuva hanze ndamubwira ati nta nakimwe ngo tuyage ego tu okay so Aisha mu gihe washoboye no kumugwanira wowe witwa umugabo wiwe niki gitumye kugeza no mwanya wemera yuko Aisha aja kwa Silva Aisha alikuwa kwenye yake au piga yake vitu mimi mashine nilikuwa napiga tena mwanzo mwisho unaona sasa Aisha chenye kilisababisha ili nimtoke dakamoko hivi ule jamaa alikuwa anaanza vitu vya madawa hivi yale tangu ibintu by'imiti ndabibona tu umukobwa aje nabi kubera yarabonye ukuntu namutesa acatangura kuzana ibintu vy'imiti nanje mu buzima bw'iwanje ndababwiye abakunzi INYISHU media je kweri umuti kweri ufata awezi ingia kweri utangiye no kuzaho nyene cyo wumva umve je kubera umuti ari umupfumu nigeze kuja kukera nyene ntarinja mu bintu by'umuziki kubera ibintu by'umuziki abasani barabaroga barabafitira ifitina nyinshi naciye manza kuja kujya urukingo umuti rero bawukurungitse urumva ati hari ikintu mengo kikukiza umengo kuntu rero jyamu Aisha yaragerageza gapimi wanje bikanga gapimi wanje kanga nabona none yuko abandi yabakorera ko bigafata abandi byarafata ayo nuwo yahinduye imbwa bijya nivyo kwa je nanje yararaba agomba kumpindura imbwa akabona umengo ngoma mpinduke ikinyamugigima agacareka akavuga ati umuhungu nawe numumeshe niko bimeze man yego Van Love tukubaze tutarenze kuja kure Aisha mwapfuye iki kugira ngo arinda aja kwa Silva mu gihe Aisha mwagize no kubana
Changwe wewe nyene aukukura mwenezea mashini amashini ama Silva anakushinda kazi bijya bigabo vyinshi uzobona bivyibushe nta kazi biba bishoboye mugatwege bembamba wagagataye amashini ni so basuguma hamwe ubwo ndibaza nubu araca arahantu ngira Silva ataragirane avuga ati Van Love hari ukuntu yazaragirane aramubwira we gira ukuvana indove yahora by'ibintu byinshi narakora ahubwo icyatumye ujya umukobwa hasa niwe yakuretse niwe wamutotse ndamutoka igituma namutotse ijya mukobwa wamenga arafise ukuntu je nababwiye ko umwanya ryari yarankosheje igipindi namubwiye ati umubiri wanje ntiwandura umubiri wanje ntiwandura ndibaza nawe ndabikubwiye narakajambo ndavyumva uratahuye rero ujya nagumana na Silva arovyimba meneke je nanje urumva ni igiti kiturigwa none wewe kubera ko umubiri wawe utandura kubera ko utandura webaza bakingiye umviriza mani ego ndiko ndavuga ikirundi gusa jewe sinakuriye mu Burundi kandi ikirundi ndagikunda je nakuriye mu gihugu ca Tanzania muri Kigoma hama rero urazi hariya Tanzania ibintu bijanye n'ibintu bya dawa ibintu by'amangetengete barakunda kubikoresha rero namba nararosa akakarasago nkakitera bigatuma amenya ati umuntu agomba ngirire nabi nkabimenya byaratumye bimfasha bigufasha kuri Aisha rero waza amajambo yawe ndafatanije n'amajambo ya Waridu aragomba gusukuna Waridu yagiye kuvuga muri biro ya Wakalaiti yavuga ati uya muhungu Silva agiye kugura ingwara agiye kuzigurira atanga amahera yiwe bamuhe n'ingwara we nawe ugacuvuga ngo umubiri wawe ntiwandura mwarabanye na Aisha ntiwandura kweli we numva ko harimo kode irimo kandi sinobivuga byose namba Waridu nawe yarabivuze Waridu arakunda kumbaza ku kibazo kijanye na Aisha none upfaniki na Waridu n'umuririmbyi nkanje arakunda ibikorwa byanje nanje nkakunda ibikorwa vyiwe iyo so indirimbo arayikorera challenge akagira partage ibintu bikagenda neza kweri nico nyene mupfana ego kweri aho nibaza ko Waridu bakeneye Aisha nawe Aisha kugira ngo arinda aza kumushwanira ku biro je naravuyeyo nagomba gende nubunyene nagende gusa amana wose amfata kadawa Waridu Tanzania tunayuwa na mahera fise yukuronka umuti ugikingo Waridu arakenye muri make mani narakoze umwaka wose ico bitwa umukataba ndakarondera aho kaboro so usanga ari hatari man ni sona okay bro we rero tuvuge yuko Aisha afise izindi ngwara we zanse ko wandura none we ntuwo muhanura Silva karekana nawe oya je nguma ndabivuga kire kijama kirazana kiri kupiga fimbo kumbe we ndo urikiacha kiboko Silva nabihebe narekane nawe Hugo Silva ico no muhanura keshi arazondondera anjana hano mu kabare asororere amwibira amabanga meza umuhamabanga mapema sana kamera z'imyaka twigire je ndaho no muzabani twoheza oya natoza imyaji inkuru ni nyinshi kuri Aisha nundi umunsi urose umwanya urose umwanya urondondere niko gusa tugomba tugende kuraba dukora ikiganiro cy'ijya ndirimbo yanje y'urukundo kubera bari bamenye kandi nawe uri busy ndi busy n'ijya ndirimbo ndabe yuko yoduza ama views kuri YouTube yanje bandanye bagukurikirana bakora mwandike kasandata by Van Love kuri YouTube man urabe ibikorwa byanje nyimbo y'amapenzi nyimbo nzuri none tuambie hiyo nyimbo riimbia nani ila nyimbo riimbia tena Aisha banda gutere urashapata ndirimbo ijyandirimbo igihe nayandi twari tukine kumwe na Aisha rero ikintu bitaka sandata urumva ni ikintu kiba kigushoboka sana cyanda yandika ndayanditse numva ati indirimbo ni so kuri Aisha mapema sana naho rero twavanye naravye kureka kuyikobita kuyirekura ngize indirimbo yari nziza
naho noca niyegereza kandi akademu ukatuiga ukegekako ndirimbo kumbe yari Aisha ndayitwa Kashanidata. yes indirimbo nziza basi eba bakozi ba INYISHU Media yari Mr Twitter uko bisanzwe twari kumwe na Vanny Love urabona yuko abana asigata gasayisha kumbe yari yarakunyoshesha yari amaraso yari yayamaze natagase kweri kijya gihe wasanga ari hatari byinshi nguvu narirasa kujya kuri grenade na bena bajya ruba umwanya ukwiye amasabiri warayamarako ariko abiri kubera ukuri kugabanya amasaha man kimwe gusa nanka kuvuga ibintu by'abantu bakuze ku bintu bya rezo social rega dukurikana barakuze ubonye umugabo yugaye umuryango pum ukabona bukeye ibara ribajyago yes bakonzi ya INYISHU Media rero ni Mr Twitter mbandanya kuba ibiganiro n'amakuru atoboye kandi ari mwisuku mu ndero hagati cameraman zinya kamera tugende ndabona Kashanidata iri kwirakurikirana merci sana sawa asante ndumiwe